Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu kure, mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya, bari muri Afrika y'Epfo, Zambia, Kenya, Uganda, Tanzania, u Rwanda, muri Kongo mu burengero bw'igihugu cacu c'Uburundi, abari ngaha mu gihugu, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kano kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezwe kare karavugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, ibintu bibandanya gukomera mu mugambwe wa CNDD FDD. Ndayishimiye umukuru w'igihugu Varisito ariko ararabana ayingwe n'abategetsi batandukanye bo mu mugambwe CNDD FDD, inyuma yaho atangaje ko ari ibibore mu mutwe. Ndayishimiye gutangaza ko abo bategetsi ari ibibore mu mutwe kandi bakaba imburakimazi, bakaba n'abiyorobetsi. Abo nabo mu mugambwe CNDD FDD, ararabana ayingwe n'abo bategetsi bakomakomeye cane, bariko baramwagiriza ko Ndayishimiye ari we yishe igihugu, ari we atumye igihugu kigira aho kigeze, ari we azingamitse igihugu c'Uburundi ngo ntafata ingingo zikwiye. Ivyo nivyo abo bategetsi bariko babandanya kugenda bashikiriza ngaha mu gihugu c'Uburundi, inyuma y'amajambo Varisito Ndayishimiye yagiye agatangaza mu gisata ca ODK, igisata kijejwe igitegwa c'ikawa, na Kotebu, igisata kijejwe igihingwa c'icayi. Abo bategetsi batandukanye rero bakaba bavuga ko umukuru w'igihugu mu gihe batomwikurako, mu gihe bobandanya bamureka akabandanya ashikiriza ivyo ashikiriza, ngo barabona ko ashobora kuzovyuka umunsi umwe akabirukana bose akabakura. Baravuga ko nabo bagomba kumutanga bakamukura kugira ngo babandanye bakora ivyabo neza, babandanye biba itunga ry'igihugu, ata muntu abahagaze inyuma. Abanyagihugu batandukanye nabo ku majambo ya Varisito Ndayishimiye baravuga ko Ndayishimiye barambiwe n'amajambo yiwe ashikiriza, mugabo ngashikiriza amajambo ariko ibikorwa bikaba navyo, ntashira mu ngiro ivyo yama yavuze. Abanyagihugu bati hana abo basuma, ivyo bisuma vyiba igihugu, binyonya itunga ry'igihugu, hana urafise ububasha. Ibwirizwa shingiro ry'igihugu riraguha ububasha bwo guhana buri umwe wese anyonya itunga ry'igihugu. Abo banyagihugu bakaba babandanya basemerera basaba intwaro ya CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi, kwama wakuye impuzu mu mufuko bagakura abo bantu barya itunga ry'igihugu, bakabirukana mu butegetsi bwa CNDD FDD butwawe na Varisito Ndayishimiye, mbere na Colonel Reveriyano Ndikuriyo aramutswa umugambwe wa CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi. Ibintu bibandanya gukomera, ibintu bibandanya kumera nabi cane ngaha mu gihugu c'Uburundi. Inyuma yaho rero aba bategetsi bakomakomeye cane, aba bategetsi bari ngaha mu gihugu c'Uburundi basabiwe ko bakugwa, haciye hibonekeza abatera ibisase. Umutekano waciye uhungabana inyuma y'ibisase vyaciye biterwa ngaha mu gihugu c'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo bisase ntezwa ntoki bizwi vyo mu bwoko bwa grenade vyaciye biterwa mu gisagara, vyarakomerekeje abatari bakeya. Abantu bashika 38 nibo baciye bakomerekera mu gitero cagabwe ejo bundaha. Abo bategetsi rero
bakaba bavuga ko nta kindi bariko barakora usibye kunyonya itunga ry'igihugu. Ivyo bisase vyatewe ngo bakavyagiriza abanyagihugu ngo biraboneka ko yoba ari intuntu abenegihugu bafise bivanye n'uko abategetsi batandukanye ngaha mu gihugu c'Uburundi babandanya kunyonya no kunyuruza itunga ry'igihugu. Bakaba basaba umukuru w'igihugu rero gukemura ivyo bibazo, gutora inyishu y'ivyo bibazo bihanze abana b'Uburundi, bihanze abene Burundi, aho kuri ubu ngubu inzara izura inzara, ibiribwa canke ibifungurwa vyaraciye bizimba. Igitoro ni kimwe mu bibazo bihanze igihugu cacu c'Uburundi, umutekano ugakurikira. Igitoro caraciye kibura ngaha mu gihugu, ku buryo kuronka igitoro ngaha mu Burundi biragoye, birazimvye, naho kibonetse usanga habaye akajagari. Abasirikare n'abapolisi barahatswe kurasana mu Kanyosha kuri sitasiyo Mezo Oil. Kuri iyo sitasiyo rero ibara ryarahatse kugwa, aho abapolisi n'abasirikare bari bagiye kurasana bariko barapfa igitoro. Abapolisi ku masitasiyo ya esanse usanga bapfumbatishwa kugira ngo imiduga ironke igitoro. Amamoto yo ngaha mu gihugu c'Uburundi ata moto ziriko ziraduga mu gisagara guca kuronka igitoro, ni ukujana reservoir akaba ariyo ija gutonda kuri sitasiyo, kuko kuja gutondeshayo amapikipiki barashobora kubura naho batonda, bivanye n'uko rero igitoro cabuze ari ukugitegera gushika bakibuze. Abantu bariko bariyunguruza bagenda n'amaguru mu gisagara ca Bujumbura, amakinga yaraciye acibwa, amapikipiki ya tukutuku nazo zaraciwe, kandi vyari mu vyunguruza abenegihugu, vyafasha abenegihugu kwiyungunganya mu buzima bwabo bwa misi yose, ari abatwara izo tukutuku n'amakinga, ari n'abatwarwa kuri izo tukutuku n'ayo makinga, ngo biraboneka ko bose bari mu gahombo gakomeye, kandi n'igihugu kiri mu gahombo, na cane cane ko igitoro co mu bwoko bwa esanse na mazutu vyaciye bibura ngaha mu gihugu c'Uburundi. Abahinga bakavuga ko ari uko haciye habura amahera y'agaciro. Uburundi nta mahera y'agaciro bufise ngo baje kugura ico gitoro kiriko kiraba akayobera abahinga ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Ntitwasozera aya makuru tutababwiye ko kandi inyuma y'uko hatewe ibisase mu gisagara ca Bujumbura, leta y'u Burundi ikavyagiriza igihugu kibanyi c'u Rwanda. Igihugu kibanyi c'u Rwanda naco caciye gisora itangazo ryiyamiriza ubwo bubeshi n'ivyo vyagirizi Uburundi bwaciye bwagiriza ico gihugu kibanyi mu buraruko bwacu. U Rwanda kandi bagiye bagwagiriza ko arirwo rukorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho ihungabanya umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi, harimwo umugwi wa Rede Tabara. Bakavuga ko rero nabo baciye barungikwa mu bafashwe ngo babo baravuze ko bahawe imyimenyerezo mu Rwanda, baca bajabuka baza bavuye mu mugwi wa Rede Tabara, bari baje gutera ivyo bisase nyine ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe bati ivyo n'ububeshi bukomakomeye cane, na cane cane u Rwanda narwo rwaciye rwiyamiriza ivyo Uburundi bwaciye bwagiriza igihugu kibanyi c'u Rwanda, aho rero baciye bavuga ko ata hantu bahuriye n'umugwi Rede Tabara, kandi n'ivyo bitero biriko biragabwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ko ata hantu na hamwe boba bafitaniye isano n'ivyo bitero.
woshikiriza iciyumviro cawe uja ngaho munsi ukaraba handitse commentaire maze ugafyondako ukaca urungika iciyumviro cawe. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi.